Ndakuramukije, ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza nakwifuriza kugira ijoro ryiza. Nayo wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda ndetse na Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane, ndabahaye ikaze. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ati ikibi ukorera abandi kirakugarukako. Hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, Petero Nkurunziza yari akiri ku butegetsi. General Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano. Lieutenant Gervais Ndirakobuca yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza SNL. Umutegetsi yegereye abo bantu yaranyagiye umugambi mubi bari bafise. Bari bipfuza gusubizaho igihano co gupfa. Intumbero ntiyari iyo guhasha inkozi z'ikibi, ahubwo bari bipfuza ingene ico gihano vyokunda ko gifata abagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza ku wa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Baguma bibaza ingene boronka uburenganzira bwo kwica abo bantu. Hari uwariye umutima amenyo arashobora gusugirira umwe muri ivyo bihangange ati erega nyakubahwa, naho mwosubizaho ico gihano nticofata abo mwibaza. Itegeko rishasha ntirifata ivyaha vyakozwe imbere y'uko iryo tegeko rijaho. Nimwasubizaho igihano co kwica kizofata abazokora ivyaha muri kazoza, ntikizofata ba Cyrille Ndayirukiye cange ba Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi avyumvise yarababaye cane, mbere na rya tegeko aca arariheba. Ryari itegeko ryerekeye abantu yanga, ntabwo kubwiwe ryari itegeko ry'igihugu. Iyo ryemerwa, Bunyoni aba yaraye ahawe ico gihano. Iyo itegeko risubizaho igihano co gupfa ryemerwa, riba ryarahushije abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko ntiryari gusiga Bunyoni. Bunyoni nico aba yaraye ahawe kandi akagihabwa n'abo bateguranye iryo tegeko ry'ikibi. Pacifique Ninahazwe ati mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwarafashe ingingo yo kutunyaga amavuta atandi urubanza baraducira. Ivyacu birafatwa biragurishwa. Ico gihe abamenyesha amakuru barambajije ico ndabivugako. Nabibukije ijambo navuze mu mwaka w'ibihumbi 2013 igihe bariko barasohora mu nzu umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara. Nagize nti mwa bategetsi muriko murihenda cane mu guhungabanya uburenganzira umuntu afise bwo gutunga no gutunganirwa mu vyiwe. Bategetsi uyu munsi ni mwebwe mwenyene muriko muriha amatongo hatagira uko angana. Mufise amazu n'amatongo vy'umurengera, aho kwiyumvira amategeko akingira ubutunzi bwanyu muriko mutumenyereza ko uwufise ubutegetsi azonyaga amatungo y'abatabufise. Uyu munsi ni twebwe ariko ejo ni mwebwe, igihe nico kizoba icabona. General Bunyoni yakora ivyo bikorwa vy'inzigo akibagira ko hatazokwama ku butegetsi. Abandi yabanyaze inzu imwe cange zibiri, ubu nawe yaraye anyazwa amazu n'amatongo birengeye ubwenge bw'umuntu. Aho nabivuga yombonamwo umwanzi w'igihugu gusa. Ejo ninde hazoba aramukiwe? Umuntu wa mbere ariko arirundaniriza ko amatungo muri kino gihe ni General Evariste Ndayishimiye. Amatongo y'abanyagihugu muri komine Bugendana yarayamaze ku giciro yishakiye. Igihugu cuzuye imirima n'amararo vyiwe. Amazu mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi agumagura. Igitoro mu gihugu cagiye mu minwe y'umukenyezi wiwe. Isoko ry'ifumbire ariko araryigarurira buke buke. We na bagenzi we bari mu mugambi wo kuzokwigarurira isoko ry'ubukwavu bakoresheje amafaranga y'igihugu. Abana biwe kandi baronka amamiliyaridi muri payeje ndetse na bije. Umukenyezi wiwe yiha ivyo agomvye mu gihugu. Ndayishimiye arafatanije umutahe n'abimba ubutare. Ndibaza ko hatari mayondori yompinyuza. Uwa kabiri yiha ivyo ashatse muri kino gihe ni General Gervais Ndirakobuca. Ntatinya kugura inzu ihagaze ku miliyaridi 3 cange 4.
ntatinya kutwereka amahegitari y'amatongo afise. Aho ntituvuze Reveriyano Ndikuriyo. Mbega hari uwovuga amatungo ya General Prime Niyongabo akayaheza? Abo bose barafata ingingo zo kunyaga abandi urukomba amazi, ariko bakibaza ko ivyabo bizoguma bihagaze. N'iyo umwe muri bo ashikiriwe, ntibashobora kwibaza ko nabo vyobashikira. Ikibi cama kigenewe abandi gusa. Abategetsi, ndasubiriye kubahanura, naho nzi ko muza kunyita amazina mushatse. Shireho amategeko yubahiriza amatungo y'umuntu wese. Nimushireho ubutungane bukomeye buzubahiriza ayo mategeko. Nimwiyumvire ubutungane bwiyubashe kandi bukomeye ku buryo uwufise ubutegetsi atazobutamika ijambo. Nimwiyumvire amasentare muzoburaniramwo namwe. Nimwiyumvire ubusho bwiza muzopfungirwamwo namwe. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni mwebwe. Kandi ejo si kera, ejo n'ubu. Umunyagihugu w'i Karusi yatwunganiye agira ati: "Woraba ivyo Neva yakoze i Karusi mu kugura amatongo y'abenegihugu ku nguvu, agaca atemberanya n'imyonga barimiramwo ngo ni iya leta. Arabarandagurira uduharage, utujumbu n'utugori ngo yigirire amanyanza. Wokumirwa, turarusha abenegihugu." Yabikoze muri komine Bugenyuzi ku mitumba Canzikiro, Cuba ndetse na Gashanga, aho afise amararo y'inka, indimiro, amanyanza arenga 20 zimbwe mu mirenzo y'abenegihugu atanagashumbusho. Nayo mu yandi makuru kandi, Uburundi burabandanya gusaba amadeni hagati mu gihugu yiyongera kuri miliyaridi 600 busanzwe buheranye. Leta y'u Burundi yarongeye gusaba ideni rya miliyaridi zirenga 100 z'amarundi mu kiringo kigizwe n'amezi ya Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga uyu mwaka w'2023. Iryo deni rikaba ryaraye ryiyongereye ku rindi ry'amamiliyaridi yababa 600 Uburundi bwahorana. Ivyo bikaba vyaraye bitangajwe n'ishirahamwe Parisemu ryiyemeje gukangurira abarundi ngo bahindure ingendo, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Faustin Ndikumana arongoye Parisemu akaba yamenyesheje ko ivyo gutera imbere k'Uburundi bikigoye mu gihe ico gihugu kibandanya gisaba amadeni hagati mu gihugu, aho ikibabaje aca akoreshwa mu buryo budasiguritse. Ariko ashira ahabona umwihwezo wakozwe n'ishirahamwe arongoye ku bijanye n'ingingo iheruka gufatwa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB mu kuduza urugero rw'inyungu itiza ko amafaranga ku mabanki y'ubudandaji avyipfuza. Yagize atya: ideni ry'imiliyaridi zirenga 100 z'amafaranga y'amarundi niryo Uburundi bwafashe mu gice ca gatatu c'uyu mwaka turimwo, kigizwe n'ukwezi kwa Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga. Iryo deni ryiyongereye ku rindi deni ry'imiliyaridi zababa 600 z'amarundi Uburundi bwahorana. Kubw'uwo muhinga mu vy'ubutunzi, kurondera amafaranga yo kuriha ayo madeni biri mu vyatumye urugero rw'inyungu Ibanki Nkuru BRB itangako ingurane ku mabanki y'ubudandaji ruduzwa kuva ku bice 5% gushika ku bice 10%. Ikindi uwarongoye Parisemu yagarutseko n'ukungene leta iguma isaba amadeni kandi n'ivyo bakora bitagaragara. Yagize ati: "Urafashe ideni ariko mu nyuma ukumva ngo amahera wewe ukoresha ntakurikiza neza imigambi y'iterambere uba wateguye. None ayo mahera uyatse uca uyakoresha iki?" Indongozi zikwiriye gukoresha ubutunzi bw'igihugu ico bwagenewe kandi mu muco. Parisemu yabishikirije mu gihe kandi haheruka gusohoka icegeranyo c'isuzuma ry'ukungene amareta akoresha amafaranga, aho vyabonetse ko Uburundi bukiri inyuma mu bijanye n'ivy'ubutunzi bw'igihugu. Nk'uko abandi bigaragara muri ico cegeranyo co mu mwaka w'2022, mu bindi bihugu vyo mu karere, Uburundi akaba arico gihugu conyene kitongereje umwimbu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza. Ugire ijoro ryiza.